B News. B News. B News. B News bakunzi ba televiziyo yacu ya BTV turabahaye kaze aho muri hose neza mumeze neza aho muri hose mufise akanyamune ko kudukurikira natwe tukaba dufite akanyamuneza ko kubakira kugira ngo mushobore guteramana natwe muri kino kiganiro canyu ca B News. Ni kiganiro ca makiro ku munsi wa mbere, umunsi wa gatatu eka no ku munsi wa gatanu. No munsi rero ni je nyene DJ Rafa ariko muzi neza yuko kino kiganiro tugiteramisha turi babiri je na mugenzi wanje Anje Sherita Nzeyimana. No munsi akaba ariko ari afite ibindi bikorwa kumbure ku munsi wa mbere muzomubona turi kumwe tubateramisha muri kino kiganiro. Ariko nshimire cyane witwa Claude mu buhinga bw'ivyuma. Uno munsi rero akaba ariko arafashanya na Anje Sherita Nzeyimana kugira ngo bishobore kugenda neza mu buhinga bw'ivyuma. Nkuko twamatsiko turabikora imisi yose tufise amakuru atandukanye, tubafitira kandi n'indirimbo twabateguriye, yaba indirimbo shasha ziko zirasohoka n'izindi ndirimbo zose ziriko bica bigacika. Ariko kandi ibindi no bamenyesha nuko mukanya tuza kuba dufise umutumire asanzwe aririmba n'indirimbo zo kuhimbaza Imana. Ariko kandi nkuko twariko turababwira n'indwi iherekeza indwi twariko turahimbaza canke abakristu indwi ya Pasika, indwi nyeranda, aho ku munsi w'Imana uheze hari munsi wa Pasika aho abakristu hirya no hino bahimbaza izuka rya Yesu Kristo umukama w'amahoro. Haleluya. Ni indirimbo y'abaririmbyi batandukanye basanzwe baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, aribo Apollinaire, David, Fabrice amwe na Maya, amwe na Fortran, Willy Wizeye, amwe n'umurimbi itwa Dudu Nyukuri. Nibo bagiye hamwe kugira ngo bashobore kuririmba iyo ndirimbo. Murabona neza yuko ari indirimbo imeze neza cyane rwose. Anaconda ni The Voice Killer Thompson ari kumwe na uwo muririmbyi yitwa Double J, mu baririmbyi bakora bifatamo neza muri kano kanya from Billy Money Boy. Muzi neza ko ari kumwe na Kiku muri yo brand yabo ya Billy Money Boy. Ariko kandi umwe mu bakobwa bariko barakora muri kano kanya akiri muto cyane ni umuririmbyi kazi yitwa Wise. So indirimbo yiwe ubwa mbere yitwa Temperature. Araza n'indirimbo yitwa Manyo. Twaramwakiriye ngaha mu kiganiro cyacu B News, yaratubwira byinshi. Avuga ati afise indoto yo gushika kure cyane kandi afise indoto yo gushika kure cyane. Indirimbo yiwe yitwa Manyo. Nababwiye neza yuko yarasohoye indirimbo yiwe yitwa Temperature. Araza niyo indirimbo yitwa Manyo, akaba arategura ibindi bikorwa nkuko yabitumenyesheje aho yavuze ati vuba cyane tumwitege mu bindi bikorwa biriko biraza. Ni wewe gusa, yes ni Bebe Beshu ari kumwe na Shani Queen mu karimbo kabo ako kitwa Ni wewe. Umugwi wa Redemption Voice indirimbo yitwa Imwe mu ndirimbo zabo ziriko nazo nyene zirafatisha ikibanza kimeze neza cyane. Turamutse bariko baradukurikirana abantu mu bice bitandukanye, kaze kuri BTV. Turi kumwe na n'umwigeme akiri muto cyane yitwa Suzane Vestine. Vestine Suzane canke ni Suzane Vestine canke Vestine Suzane? Vestine Suzane. Vestine Suzane ni murundi kazi? Nta zina ry'ikirundi ufise? Ngiyo nyene Suzane. Suzane ry'ikirundi. Vestine ngiyo ry'ikizungu. Okay. Sawa. Musanzwe muri abaririmbyi kazi siko murimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Masha kutubwira mwabitambuye ryari bimeze gute? Musanzwe kugira ntangure kuririmba indirimbo za gospel nabitanguye nkiri mutoyi muri eglise, muri Sunday school, ndirimba mu bandi, ariko sinari nzi ko nzoshobora guhagarara ahantu hagati navuga. Imana ikangirira neza nanje nkagera ko ino ntambwe ngezeko. Vestine Suzane watanguye ukiri muto isiko indirimbo iriko rabayitwa gute yejya turiko turaraba hari yitwa gute? Ni indirimbo nise Kristo muri jewe. Yego. Watanguye kwandika? Nibo biyandikira?
ego cyane nje niyandikiye na composition ya melody ni wewe byose jewe ah bon usanzwe ufise umubiri uririmbiramo canke usanzwe urimba ku giti cyawe oya nta mugwi ndirimbiramo muri eglise no muri eglise mu shengero ndaririmba rimba mu mugwi witwa gute muri Shalom eglise yitwa gute Eglise Emmanuel Nyabugete okay ego ni indirimbo yitwa muri jewe siko ni Kristo muri jewe cyane Kristo muri jewe washatse kuvuga iki ya kubera nayise Kristo muri jewe cyo nashatse kuvuga nuko ibihe byose imbamwo ubuzima bwose imbandimwo nuko Kristo aba ari muri jewe kuko atari muri jewe ubwanjye sinokwishobotse ego Kristo muri jewe niko karimbo watubwiye niko karimbo watanguye kwandika siko mu kuyisohora wari umeze gute wavyumvireho gute kugira ngo usohore indirimbo Kristo muri jewe Amfete mu kuyisohora indirimbo narumva meze neza numva nyene sinzi ukuntu bivuga kubera ko indirimbo mu kuyikora narayumviriye ko cyane bivanye n'ibihe nari ndimwo ndabona ko ntari mbikwiriye je ubwanje atari Kristo wonyene yari kumfasha ubwanje sinari gushobora ego Haleluya. Okay, nakaririmbo mbaye indirimbo maze gusora nizingahe apari izi z'amasanamu izindi ndirimbo zitabona ari zirahari nyinshi zirahari nizingahe maze kugera ku ndirimbo zishika 9 zitabona yego usora izo ndirimbo ko ndabona mengo uracari muto urakora uburyo bwegeranya gute ninda gufasha kugira ngo ivyo byose ushobore kubishobora okay ndafise umudadi wanje umuvyeyi wanje ndamukunda cyane hariho Simani muhezagira ninde biragoye kuvuga umuvyeyi mwizina ariko n'umuvyeyi wanje cyaye yumva hazi ego ama indirimbo tuca tuzishira kuri channel ya True Time TV niyo tuzipostinga ukene wese araraba yagahezagirwa ego mubandanye kudukurikirana kandi turacari kumwe namwe ni kuri Best Entertainment Television kuri Facebook ariko abaradukurikirana kuri Star Times ushobora kudukurikirana mugakurikirana ivyiza by'uno mwigeme turi kumwe witwa Seti ndayizeye ngo uwo mwigeme aratesa vraiment ndabasavye abandanye mu biganiro byinshi witwa Joela Akimana avuga ati Imana imuje imbere uwo mwigeme aririmba neza cyane witwa Nzeyimana Pamela aravuga ati aririmba neza cyane nakomere witwa Sara Even Micho myiza aravuga ati uwo mwana aratesa sana kabisa aririmba neza ararenze witwa Eveline Mugisha uwo mwana ararenze cyane BTV mu mufashe atera imbere witwa Orni Sinela Uwimana nawe avuga ati uwo mwana ni top sana witwa Kevin Sinarinzi Kristo muri jewe Imana uyihezagire yongere izigame iyo ngabire Kevin Sinarinzi kandi aragaruka akavuga ati iyo ngabire ni ukuyitera intege urabona ko abantu benshi bakora gutera intege ego ni indirimbo naje nyene yantunguye ariko kandi ndibaza tuzogushigikira nkuko twamatsiko turashigikira nabandi wavuze n'ubwa mbere uza mukimenyesha makuru cyo cyose n'ubwa mbere uja niyo ngitangura no munsi wa mbere uvuga ati uno munsi niyo ngiye kuri televiziyo ngiye kukimenyesha makuru cyo cyose n'indirimbo zawe zikaja kukimenyesha makuru suko uvuze ijambo rimeze gute ryo gushima kuri BTV ndabashimiye cyane ukuntu mwanyumviriye sinari ndabikwiriye n'ubundi ariko n'Imana yabikoze amina kibero n'ikibikima amina Imana ishishikare kubagirira neza n'abakunzi banyu abakurikirana bashikare kugubwa neza natwe tubabwiye neza yuko tugiye kubashigikira ko turabona yuko mfise ingabirano yo kuririmba ariko kandi mu buryo bw'ivyuma ari indirimbo igira kabiri batubwiye ko ni indirimbo shasha ya Vestine Suzane indirimbo yitwa umutabazi siko akaririmbo karyoshe cyane kava kwa Vestine Suzane benshi bagiye baratwandikira ubutumwa reka tubandanye dusoma ubutumwa witwa Orni Sinela Uwimana ngo mvuge iki kuri iyo ngabirano no kurora monsozi no kuri ararenze cyane natera imbere nk'umuzinga Kevin Sinarinzi mbega message iri muri izi ndirimbo BTV muri mugisha cyane mu ishingabire nk'iyo Ange Secours irumva nukuri n'umutabazi witeka reka tumushime ararenze Suzane Vestine afite amateka cyane
Witwa Nepomuscene Ndayisenga uwo mwigeme arashoboye cyane akwiye gushigikirwa mu bikorwa vyiwe kugira ngo abandanye. Suhiyananye n'imbabazi ntaco noronka mvuga kubwo mwigeme abandanye akora ntadebukirwe jewe ndamuteye intege cyane kandi azoshika kuri cyane. Witwa Kevin Narinzi Murundi kazi yuzuye muhemu Imana izo ndirimbo zirimo ubutumwa bwiza ariko kandi Vestine courage Imana ikujya imbere ushike kure cyane Imana igushikane mu byiza byose wifuza. Witwa Salha Kanyamuneza ariko kandi nabonye ubutumwa bw'umuririmbyi yitwa Bienfrima uramuzi Bienfizo ani umuririmbyi nawe nyene yavuze ati araguteye intege kuri ivyo bikorwa vyawe uri kurakora Imana ikujya imbere ushike kure cyane siko. Okay, urakoresha imihora ngurukana bumenyi yahe? WhatsApp, Facebook, na Facebook ndayikoresha. Yita gute? Vestine Suzane. Instagram Vestine Suzane. Okay, ikindi ukoresha ni YouTube ni gwawe? Oya ntabwo ari wanje. Iyi muri management ya True Time TV. Sawa mbega wifuza gushika hehe mu bikorwa vyawe? Ubona ushaka gushika indoto za ofisi nizihe mu gikorwa cyo kuririmba? Mfise indoto nziza cyane. Ndifuza Imana ibanye nanje ko noshika kure kugira ngo fashe n'abandi bakiri inyuma bataragera nkaho ngeze. Nanje nifuza ko nanje abari inyuma yanje no bafasha cyane ko nanje nagiriwe ubuntu bakamfasha. Ego ninde nk'icitegererezo mu baririmbyi ba gospel uvuga ati uyu ni icitegererezo muri jewe numva no ririmba nkaba nkawe muri gospel? Ni benshi cyane. Wotubwira amazina nkabi? Ni benshi kuko umuntu yamaze kwandika indirimbo akayikora abamaze kuba icitegererezo cy'abandi. Yego hama Vestine ari abantu benshi bariko baratubwira bati turasabye n'ukuri ijya ndirimbo ya mbere udusubiriremo uririmbe live ngaha nyine turi kumwe iri akapera. Washobora kugira akapera kugira ngo ari abantu bashobora kuvuga ati ngo bariko baratubesha siwe kumbure ibintu n'ivyo bemeze rero? Urakoze. Nahisemwo kutasongera kwiganyira kuko namumenye yambereye umwizigirwa muri byose. Kuba ngufise sinicuza, kuba ngufise ndahimbawe, ni Kristo ari muri jewe, Kristo muri jewe, muri jewe. Reka tugushimisha. Kumbura urashobora kuba ufise akajambo woshikiriza abariko baradukurikirana, abagukurikiranye kuri Facebook, urazi ni benshi baguteye intege, ni benshi bariko baragukurikirana, ni benshi bazogukurikirana biciye kuri ibonesha kure yacu. Ni giki wobabwira muri kano kanya? Ndabashimiye cyane kwigoro bigize kukigoro kabo kugira ngo bankurikirane kano kanya. Bari bafise byinshi bariko barakora ariko babihevye barankurikirana. Ndabashimiye kugira ngo Imana ibayezagire aho bari hose. Ego turakushimiye natwe, Imana iguhezagire cyane. Muri izo ndirimbo zibiri niye wifuza ko dusubizamo muri kano kanya mu kugusezera? Zose kuko ndazikunda. Urazikunda zose? Okay, mu biga by'ivyuma rero murazakuraba ukuntu muzishiraho zose kugira ngo bashobore kuzikurikirana bose. Ndabashimiye cyane mwese mwashoboye kudukurikirana. Shimire Ange Sharissa Nzeyimana amwe na Claude yariko aradufasha mu biga by'ivyuma. Nawe ndagushimire Vestine Suzane. Imana iguhezagire. Ikindi gihe tuzogutumira siko ni wakora ikindi gikorwa gishasha. Twe tuzosubira ku munsi wa mbere. Imana ibandanye ibazigama. News.